online. Aturi ni ubanza ni kuri kwa rouge tuje kwakora ibiganiro bijya nyene mwa musanze mumenyereye bijya nyene vya micro trottoir hari utubazo twinshi tuzabwira turiko turabaza abantu bose uza kubona hari hanye abantu bose uza kubona ngahanye bose uza kubabaza mugumaye natwe ni mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza nyene niho turi murakoze cyane mubandaye muguma muri kumwe natwebwe mugiye subscribe YouTube hamwe mugiye like haba Facebook haba Instagram murakoze cyane mubandaye muri kumwe natwebwe murakoze cyane tugende turi kumwe n'abandi dutanguye kuri abanye ndabaze we wo gufatira inko ku mutwe akusaba kuvuga abakinyi batano mu rugamba wokira oya wofa oya yekwe nta numuzi ndabazi bavugene batanu tumvirize Fisto Yamini Selemani Jonathan Giste Amis Selema Amis Cedric uwabatoye yego umva batanu wowe wakize iyo batagufasha nawe so iyo batagufasha nawe bande bafasha abanye bari kwagufasha oya wari kuvuye oya wari kuvuye ntibafashije ntibagufashije nawe wumva gute bangaye batanu urabashobora nabona bashobora nawe ushobora urapfuye turakwikoreye turagutwaye kunuze nari kibazo rakimwe batanu barakunaniye batanu baragiye yego wewe uwo gufatira inko ku mutwe kubaza ati vuga abakinyi batanu bo mu rugamba wabatora bangaye vuga navuga okay Saido Berahi avuga Fista Abdurazak avuga ujya Makartir avuga Miss Cedric avuga wa gatanu ujya nkuru Gaere Bikirimana urakize rero nani kibazo nakimwe nari kibazo nakirumva wamaze gukira batano bakwijije urakoze wewe umva gute wokira cyangwa wofa nawe notora kwe nawe wotora turakwikoreye nyene no kumpanda nyene nani kibazo nakimwe yego kwe urapfuye nyene uremeye urapfa vuga basi numwe basi Cedric wenyene urahejeje wewe urapfuye we turaguhevye nawe umva gute abakinyi batanu bo mu rugamba je no bankitse wowe ukize vuga batanu beza Piero umwe Cedric babiri Shasire batatu Jonathan bane uyu Makartir batanu urakize nani kibazo nakimwe nawe umva gute ni sawa kwe batanu urumva wowe barakunaniye urapfuye ntariki batanu bashobora vuga tumvire Melody Mavugo Bigirimana Mohamed Amis Cedric Piero Jonathan Giste wewe urakize wewe cuburagenda ucuburanyukiye nawe wumva gute je numva fresh wewe wokira canke wopfa je nokira ku kibazo muba mumbaje gusa nabi urumva wokira wopfa kumangetengete oya je numva ubwenge bw'iwanje n'wankoreshe atari kibazo nakiwe yego vuga batanu tuvize batanu baba abakinyi bo murinde bo mu ntaba mu rugamba Kennedy Melody Mavugo Amini Selemani Piero batatu
Bamaze kuba batatu. Yebo gaye. Nahimana Jonathan. Bani. Undi arakazaman Cartier. Urakize atari kibazo urakiye. Ndashaka nifatira uwo nawe. Wo gufatira inko ku mutwe agakubaza ati vuga abakinyi batanu b'intama mu rugamba wumva wokira. Oya. Urapfuye. Tukujane kumanda. Cyangwa kucunga. Urapfuye uremeye urapfuye vuga basumwe bazi. Nawe ndosoboa. Ndaguhe basi umwe wenyene turakokira bazi. Naho nyine urapfuye. Naho nyine urapfuye. Urapfuye nyine urapfuye. Naho nyine wapfuye nyine. Naho nyine. Nakaye kazi utokugera gukora mu buzima bwawe. nifuza gukora Utokugera ukora mu buzima bwawe. akazi no kwivutsa gukora je nakubunutse kubu portefeuille ubu nkaje umuntu w'umusayi nkaje nkuko unyura bibona sinoja mu bintu byo portefeuille Urumva portefeuille bwonyene. Bwonyene Urumva gusa pono byose wokina nta kibazo. mani Nakazi me mugabo akazi karagoye nk'umuntu ataba yarakamenyeye yumva sinako noshobora ubaye bubiri. Ndakubwira kandi. Ndakubwira kandi. Taxive. No gikora man. Nta kibazo rakina. Zicho no gikora kabisa. No gikora. Ogikora. Nagona. Kwiba. Kwiba no kwiba man. Kwiba. Yego. Tuko turahura mu bitoki hari ahari. Uri kuramera ibitoki. Yo, narenze ni mu mabanki man. Atari kibazo. Oya, nene iziviko wiba gusa. Kwiba. Hari ibintu wiba mani mugabe kakugayisha man. Kuja kwiba ibitoki, ikiyama mandarena, amavoka. Aya, ivyo navyo nokora. Urumva nova dufata yuko ubuzi mbe n'ubuzi bungaha bubiri bwonyene bwo wavuze yo gutokora. Umva pono yo ikina nta kibazo. Ndabeshe. Pono yo no gerageza basi. Umva nuko atabimenyereye. Atavyomenyereye no kibazo. Uwo gufatira inko ku mutwe akakubaza ati vuga abakinyi batanu b'intama mu rugamba ataruko naho turakwica wokira wewe. Je nopfa. Wofa na urumva nta numwe bazi. Ndabazi gusa ntibashika batanu. Vuga basi nk'abangahe. Mu ncamake ku masura ndabazi ariko sishobora kubafatira amazina kubera je ndakunda umupira ndaraba ariko umbwiye ngo amazina y'abantu sishaka umutwe vraiment gusa ndabazi naho nyereka iyi foto ni yande n'umujwere wo mu namba mu rugamba. Urumva no uva yuko urapfuye rero turaguhamvye hari akumanda turakujanye. Nyimba kweli inko yaje aho ndafuye. Urapfuye. Ndafuye kabisa kweli. Mbwira akazi utoshobora gukora mu buzima bwawe. Nambie kazi uwezi watumika mu maisha yako. Kazi ya kuua, kubaka, yani uwizi, hizo kazi hivyo siwezi nikatumika. Lakini tu uchao unaweza kufanya. Uchawi? Siwezi. Tunasikia zote. Siwezi nikafaza yoyote. Yani tulikusaza pono unaweza kufanya. Hata uchizi? Siwezi. Pono basi franga basi. Hela. Hata ziwe na hela nyingi siwezi. Labda kazi hata iwe ndogo au iwe hiyo hata hela wananilipa ndogo, ila iwe kazi nzuri tu ya heshima, hiyo naweza nikatumika. Kazi ya heshima tu njo nafanya. Nasikiaje? Mimi kazi siwezi kutumika, ni kama kazi ya kiboi. Hiyo kazi siwezi kabisa. Kazi ya kiboi tu, lakini tu iko sawa, unakula kwa bure, unavaa kwa bure. Kila kitu chote ni kwa bure. Hata hivyo irafisa kasuzuguru. Unaona vitu ya kasuzuguru. Bosi anakuja mkutana mbele. Harakisha mdushe wewe ndo mtilie maji ndio amekuoa wakati kuna mke nini. Unamtilia maji juu nini kutafuta hela 30 kwa mwezi. Siwezi. Ni kusema kwamba weye uchawi nini wizi kuua unaweza kufanya. Kuua siwezi lakini uchawi kama unalipa mimi naweza uchawi kabisa. Lakini uchawi ndio unafanya uue. Uchawi unafanya ni uwe ndio lakini unaangalia kama nakwambia anatoa adui mimi na namtoa kabisa juu atanisaidia. Kama ananiambia toa tate yako. Basi vile basi.
Tate. Anamtoa tate atasiana kufa kesho yake. Jana sana kusema kwamba mapono yose unafanya. Prono na unatumika. Sasa sadepa unaona prono cha kwanza hakuna cha sadepa. Pono nafanya. Prono nafanya. Si kazi. Ni kazi. Kazi siwezi ni keboy. Yaani tunalipa. Natia tu na vitu safi sana. Unasikiaje? Hata mimi pia kazi ambayo siwezi nikafanya, kuiba, kuanga, yani kuua, zote ni kazi ambazo siwezi nikafanya. Wewe kiboi, taxi, vero, nini yote tunaweza kufanya hizo. Hiyo vinawezekana. Vinawezekana zikatumika. Sasa depend gisu kupakia mayarara kuyapitisha humo nini unaweza kufanya. Yote ni sawa tu. Yote tu ni kazi tu naripa tu. Sasa depana maisha yenye hapo wo gufatira inko ku mutwa kusaba kuvuga abakinyi batanu bo mu ntamba mu rugamba okira. Namba abakinyi bo mu ntamba mu rugamba. Wapi vraiment change nkaba batatu ni bonzi. Mba novuga ko urafuye. Injemfa. Berekani nubundi none mu muntu niyo chakurasa none. Man, ibintu byo kurasana nanze ngo nikibazo simple man. Oya nubundi nikibazo simple ndikora kubaza on suppose yuko bagufatiye inko ku mutwe. Bagusaba abakinyi batanu kuvuga abakinyi batanu mu ntamba mu rugamba wokira cyane. Umwanya ngana gute? Oya gusa isifi kubavuga. Man, wapi kweli je? Ni wokira. Wapi sinokira ndaki? Umvura vuye. Namaze kwishira ndaki. Amaze kugutwara kumana. Kera man. Umbwira akazi utokugera ukora mu buzima bwawe. Akazi nsanzwe nkora mu buzima ndumukwafe. Oya akazi utokugera ukora mu buzima bwawe. Akazi ko kuyora yararamanye. Sinogakora mu buzima bwanje. Akazi ko kugirika. Ko kuyora yarara. Niko kazi nanga mu buzima kandi ko sinogakora kari ko kose. Akari ko kose. Kuroga asakazi. Kuroga nakazi. Asakazi akosakazi. Kuroga nakazi. Ubwo n'ubwicanyi gusa kubera uravye kuroga abantu n'abaroga ngo amahera nta mu boss yashaka kubaho ngo niko yaroze anyirwa. Nova yuko agasigaye kose ugakora. Agasigaye ko kose unogakora kese kuroga nyene uvuze ivyo nivyo ntoshobora gukora. Pono woyikina nta kibazo. Okay. Bwavuye bugwira ugutokora. Wewe bwo buzi ukambwira subuzi tumenyereye twega abantu b'abarundi tumenyereye dusanzwe dukora. Je kuri je ubwo simona ko ari ubuzi bwo mona ko ari yani nukuryohera ko afite amafaranga twetu nk'ubu mu ncama kumbaje bijanye n'akazi ushobora kuvuga akazi gashobora kunyinjiriza amafaranga gashobora kumbesha akosa akazi ko kubesha n'akazi ko kugikiro. Akazi ko ukapona n'akazi ariko je simona ko ari akazi kubera sinabana n'umurundi agakora. Mbwira akazi utoshaka gukora mu buzima bwawe. Akazi ntashobora gukora akumwana w'Imana atoshobora gukora niko je ntokora ariko kuba umwana w'Imana akazi kose yokora je no gakora mu bisanzwe ku isi je nta kazi ko tunanira ndaga umuntu ukishizemo urashobora kugakora ariko utakishizemo ntushobora kugakora. Mbano bako akazi akariko kose wo gakora no gakora gusa no gakora umva wo gakora bivanye n'ubuzima uburimo umva gupfumura byose urashaka gukora mu gihe bivana na monde mbayemo kandi bivana n'ubuzima ububayemo ariko je gupfumura nk'uko mwana urumva n'umuntu abikora n'umuntu nkanje urumva nanje rero iyo ikintu ciza urashobora kugikora yego nanje mu bisanzwe nanje no gakora Sasa niambie kazi kati ya maisha yako uweze kutumika. Ya wizi. Wizi tu. Wizi Uchawi unaweza kufanya? Fanya. Uchawi. Siwezi. Siwezi kazi kwa mingi kama uchawi siwezi, wizi siwezi. Ya tu kufanya sex pono uzinifu siwezi. Mambo na wezi. Siwezi kwa kweli, siwezi. Wakikuemba milioni. Yaani hata wanapatia milioni ngapi siwezi nikatumika hiyo kazi. Sababu sio kazi ya halali. Nasikiaje? Kazi inatokea tu na maisha mundani. Kama unaona pako maisha yataweza kukushindwa kukutana na kazi, baada bakuje kazi ya juu nafanya kutana umeitumika. Gufatira inko ku mutwe akakubaza ati vuga abakinyi batano mu ntamba mu rugamba wokira. Yego. Ushaka kuvuga? Abakinyi batano.
nabonzi. Uwovuga nka bose? Abonzi. Abuzi batanu. Batanu. Mbaga nitonze. Urumva uremeye gufa rero? Gufa? Oya, sinemeye gufa. Oya, ugufatiye inko ku mutwe akubaza ati vuga abakinyi batanu atari uko nawe turakwica wumva gute? Jewe abakinyi batanu bo mu inamba mu rugamba hariyo Amis, Saido Beraino na anakufa sijakufa mimi. Najua wawili kwa kuwa ndo mimi napenda. Hapo tayari umeshakufa. Hapo sijakufa. Sasa watatu. Labda muulize mwenzangu hapa anaweza nisaidia hivi. Nawe umva gute? Wumva uwo bashobora canke urapfuye karabaye? Je nokira. Yego. Ufate wosha kwavuga. Tuvuge nka Saido hamwe na Abdulrazak Fisto hamwe na Amis. Nakufa. Sijafa. Bado hujafa? Bado kabisa, bado nipo kwenye mchezo. Nani? Tutukuweke manda kule. Hapana. Nani? Nakufa. Tayari nakufa. Nasikia aje brother? Poa. Unaweza kufa au? Mimi. Au unaweza kupona? Naweza nikapona. Niambie wasi au watano. Watano. Abdulrazak Fisto, Seleman, unakufa tu? Binakufa kwe. Akazi tokugera ukora mu buzima bwawe nakahe? Ndashobora kuba umudokiteri. Oya, akazi utokugera ukora. Utokwigera ukora mu buzima bwawe. Ndumva nta nakamwe kuko akazi kose n'akazi. Urumva kuroga byose nta kibazo. Sofu proda yonyene. Ipro na pono. Oya vuga nta kibazo. Ndakwigiza n'ukuri. Vuga nta kibazo. Ivyo nyene ntubishire ko cyane kudashaka. Ivyo nyene nakubwiye. Cyo nyene. Pono yonyene ni utokora. Kuroga. Kuroga wapi nivyo ntaje nokora. Kwiba. Ubuzi bwahavuye buhera. Nk'ubwo nyene by'ibintu byo kwiba by'ibiki nabyo nokora. Ariko ibindi byineza no bikora akazi kose. Kwikorera imizigo. Kandi ntabyo noshobora kwikorera imizigo. Ako shoboye kose no gakora. Kwikorera imizigo ariko basi iyarara basi kuja kuyora iyarara navyo woshobora. Nabishobora. Ubishobora? Wobikora? Nabikora. Uwo gufatira inko ku mutwe akubaza ati vuga abakinyi batanu mu ntama rugamba umva wokira? Kuri jewe sinokira. Urumva nta numwe wovuga basi numwe basi? Uwo nzi ni Fisto. Nta n'uwundi muntu? Arakaza. Turakujanye ku mpanda ubunyene? Yego. Uravyemeye? Cyane. Nawe ko nawe utazopfa. Twese tutopfa. Akazi utokugera ukora mu buzima bwawe nakahe? Kwicana. Kwicana ni nka gute? Ufata imbugita inkoho. Gusa mbwa kuroga wobikora? Oya. Nene kuroga reka ntiwawishe. Ntabyo woshobora. Cyangwa urabitinya? Ndabitinya no kubikora nabyo nashobora. Basi kwikorera yarara basi byo bishobora. Oya. Ubuzi bwavuye bugwira utokora. Kwikorera yarara uravyaye. Ibihemba gahera keza nawe. Yego. Wobikora? Ega no kwicana rega birahemba amahera. Gusa nabyo nokora. Nabyo ukora. Urabitinya? Utinya kuri urarota. Urakoze cyane. Unaweza ukapona? Kwa kawaida siwezi nikapona sababu wajora Burundi wenye najua kama Fisto
Wallahi wajua Burundi si wajui wote, najua kama wewe mmoja na wengine ndio kwa wajua mimi nishawasahau. Hapo sasa unaweza kufa. Hapo nakufa kabisa sababu kuweka manda kule. Sasa ingeenda manda, ila ni kila mtu, manda ni kwa wewe kila mtu, sio kwangu mimi peke. Hapo sawa. Naona sikia. Bajele ba Burundi bako Kamsoba, bako na Fisto Abdurazak, pamoja na Rodi Mavugo, pamoja na Makenzo, njoo hao wengine shawasahau sana. Hapo sasa unakosa umoja ni basi niseme gardie tu. Basi jouer nani Artire, sinjo Artire. Uona pona hao wote wanakufa. Uwo gufatira inkoho ku mutwe akakubaza ati vuga abakinyi batanu bo mu ntama mu rugamba ubona wokira. Oya sinokira ko yanabonzi. Nta numwe basi nta numwe nzi. Yumvira umwe wenyene. Umwe. Nuko nawonzi nona kubesha. Tukujane ku mpanda rero urapfuye tugusheme isanduku. Ego. Uravyemeye? Navyemeye. Nawe wewe wumva gute? Cenda bazi. Urabazi vuga batanu. Saido Berayino, Saidoni Batsonyiza, Fisto, Amisi, nabo gusanze. Urumva uvuze bane gusa urumva ndazi na Chepere, Jonathan. Urumva urakize wewe? Ndakize. Wewe nta nikibazo na kimwe? Aya kabisa. Wewe nawe uvyumva gute? Je ndavyumva neza kweli. None urumva urakize nawe cyangwa urapfuye? Je ndakize kweli. Uyavuga nawe batanu tumvirize. Batanu. Ayo Amisi, Fisto Abdurazak na Jonathan hamwe na wewe wapfuye wapi abandi nuko mbaye bo bibagira gusa deja wapfuye urumva uvuze batatu bonyene wapfuye. Ego basi nakundi wamaze gupfa. Ego uravyemeye? Turagiye Bujumbura tugiye dufata umuduga tugende kugira cyo beta micro trottoir mugumane natwe byaba YouTube, Facebook, Instagram murakoze cyane nimwibagene kuri Bro TV turagiye we go.